Bakunzi ba Rwose TV ndabaramukije amahoro y'Imana aho mwe wese aherereye. Turi mu kiganiro cacu ca Santé Focus, mukaba muri kumwe nanje Karine Irakoze. Nkuko tubimenyereye turafungura misi yose ibi canke biriya bivanye n'ivyo umuntu ashoboye kuronka. Ariko none mwari muzi yuko hariho ingaburo umubiri w'umuntu ukeneye kugira ngo agire amagara meza? Tukaba turi kumwe n'umutumire wacu umuhinga mu vy'ingaburo, turamuhaye ikaze atwidondore. Murakoze cyane. Hama kw'izina nitwa Irazabayo Samuel, nkaba nsanzwe mfasha mu bijanye no kwigisha ivyo gufungura. Nivyo nakurikiranye mu mashuri ya kaminuza kandi n'ubu nivyo ndiko ndabandanya muri master muri kaminuza y'u Burundi. Ego cyane murakoze. Mwodusobanurira neza rero ku kintu citwa ingaburo, nkuko twabivuze ati umubiri w'umuntu hariho ingaburo ukeneye kugira ugire amagara meza, namwe mukaba muri abahinga mu vy'ingaburo, mwodusobanurira neza ico arico ingaburo. Ego cyane. Ingaburo ni urutonde rw'ibifungurwa umuntu ashobora kwihereza ku munsi hanyuma ivyo bifungurwa bigatuma umubiri ukora neza. Ni ukuvuga ngo ukiyubaka, umuntu akaronka inguvu, umuntu agakura mu bikorwa byabo vya misi yose, umubiri ukamukora ibikorwa wari usanzwe ujejwe. Ego, izo ngaburo none muratubwiye ko ari ibintu umuntu yofungura kugira ngo umubiri wiwe wiyubake ashobore kugira amagara meza. None dufatiye kuri izo ngaburo umuntu yofungura iki kugira ngo yitwe ko afunguye neza? Turamenyereye nk'umuvuze gufungura neza, womengo umuntu yofungura ibintu bizimvye, umuntu yofungura neza gute kugira ngo umubiri wiwe umere neza? Ego, murakoze cyane. Hanyuma ico ni kibazo kinini ciza cyane kandi abarundi benshi bakeneye kumenya. Gufungura neza canke ingaburo ibereye si ingaburo igwiriyemwo ibintu bizimvye cane, oya, ahubwo ingaburo nziza ibereye iba ari ingaburo irimwo intungamubiri z'ubwoko bwose. Ni ukuvuga mw'izo ntungamubiri nazo iyo ngaburo itegerezwa kuba irimwo, hategerezwa kuba harimwo ntanganguvu, hakabamwo ndemamubiri, hakabamwo na sanganyangaburo, byose bikaba birimo. Rero iyo washoboye gufungura ingaburo irimwo ivyo bintu byose, niyo ngaburo nziza umuntu ashobora gufungura akagira amagara meza. Ego. Mwotubwira ibifungurwa umuntu yokwihereza birimwo izo ntungamubiri nziza? Ego, cane twobivuga dukurikije mu gifaransa hariho ikintu bavuga les glucides, no kuvuga ni ibinyabisukari biri muri ntanganguvu. Ivyo rero mu ngaburo bitegerezwa kubonekamwo kugira ngo umubiri uronke inguvu, umuntu ashobore gukora ibikorwa vyiwe vya misi yose, kandi n'ibihimba umubiri ufise nk'umutima kugira ugumutera neza urakeneye isukari. Ibihimba byose hariho energy bigenda birasaba kugira ngo bishobore gukora neza. Rero mw'iyo ngaburo ibereye ni vyiza ko umuntu haba harimwo ibintu biri mw'isukari, ibinyabisukari. Ni ukuvuga rero nk'aho turashobora kuvuga imfungurwa ubisangamwo, hariho umuceri, hariho ibigori, swati ubugari canke kurya bamwe barabirya ari ibigori canke bakabirya ari ubugari, hariho imyumbati, hariho ibiraya, hariho ibitoke, hariho ingano n'ibindi. Ni umugwi w'imfungurwa witwa ntanganguvu w'ibinyabisukari. Ico ni ca mbere. Ica kabiri, umubiri urakeneye amaproteine, intungamubiri. Izo ntungamubiri nazo umuntu ashobora kuzironka mu biharage, mu nyama, mu bushaza, no mu mata, mu magi, aho hose umuntu arakuramwo les proteines. Umuntu kandi arakeneye ibinyamavuta, les lipides.
ibyo navyo umuntu arashobora kubisanga cane cane tubisanga mu mavuta kugira kuntu umuntu akarangaga ciraswata amavuta y'ibihoke, amavuta y'ikigazi, cane cane lipide tuzisanga mu binyamavuta. Umuntu kandi arakeneye sanganyangaburo. Sanganyangaburo rero nkuko nabibabwiye tuyisanga cane cane mu vyamwa no mu mboga. Mu gifaransa ni n'amavitamine na sere minero. N'amavitamine n'ivyunyunyu mu kirundi niko noshobora kubivuga. Rero ivyo byose umubiri ubirose ucukora neza. Umuntu akacaba ari umuntu akomeye. Rero ko umuntu yafunguye neza nuko aba yariye mw'ivyo bintu byose navuze, ukaraba ukaba washoboye kubifungura uburiye ingaburo ibereye. Ego, aho rero turumvise yuko twebwe twese umuntu wese bivanye n'uko angana ashobora kuronka izo ntungamubiri muri izo ngaburo. Ivyo umuntu byose ashoboye kuronka, ndumva yuko umunyagihugu wese kuburyo afise yoshobora gufungura neza. Yego cyane. None umuntu izo mfungurwa yazifashe zitangura kugira akamaro mu mubiri wiwe ryari? Izo mfungurwa umuntu yazifashe hariho ibisabwa kugira ngo zize gushika mu mubiri, umubiri uzakire. Rero umuntu ariye ikijumbu, umubiri ntucucakiranye nari cakijumbu, ariko ugenda uraca mu bihimba, ikigenda kiraca mu bihimba bitandukanye kugira ngo kize gushikiraho umubiri uza kucakira. Nimba umuntu ariye dufate ifungurwa kanaka bishitse mu kanwa urahekenya. Umuntu rero ariko arahekenya hariho inkabuzo rezanzime cane cane ibintu umubiri ukunda kwakira bikiri mu kanwa ni ibintu biba ibinyamasukari. Hariho recycle direct, ubwo nyene uriye, ubwo nyene umubiri uca ugenda uvyakira bikiri mu kanwa, ukaca uvyakira ukacuronka inguvu. Cane cane muramaze kubibona nka barya abantu bagize ingorane z'isukari, naho yoba ahejeje gutemba ukaca utora agasukari gakeya ugashira ku rurimi, ubwo nyene acagaruka. Ni ukuvuga ngo wa mubiri ubuzakiriye direct. Ariko kandi ako n'agace gatoya kuko imfungurwa nyinshi zigenda zimanuka zira dukoresheje appareil digestif. Ifungurwa bwa mbere nababwiye yuko zibanza gushikira mu kanwa, ibi recycle direct umubiri ukazakira, ariko kandi ibindi bica bimanuka bikaja muri estoma. Estoma nayo n'urushingwe mu kirundi. Estoma nayo ikazisya ku buryo umubiri ushobora kuzakira kitakiri cakijumbu canke atakiri yamateke, ahubwo ukavyorosha kugira ngo umubiri ushobore kuvyakira. Aho rero muri estoma ifungurwa zihamara hagati y'isaha imwe n'amasaha abiri. Estoma ikiriko irazisya kugira ngo umubiri ushobore kuzakira. Uhejeje kuzisya ucuzirungika mu rura rutoya. Ugo rura rutoya rero niho umubiri uca wakira ivyo umuntu yashoboye gufungura, za ndema mubiri, zasanganyangaburo, za ntanganguvu zasigaye zitashoboye kumubiri uzakira zikiri mu kanwa, zica umuntu ashobora kuzakira bigeze mu rura rutoya. Hanyuma zikaca zibandanya mu rura rukuru. Mu rura rukuru rero niho amavitamine yasigaye n'ibinyamasukari, cane cane les fibres alimentaires, mu kirundi bavuga ngo n'utugozigozi, kuko vyo birateba ko umubiri ushobora kuvyakira. Aho naho kandi umubiri naho urasubira ukakira ibindi bintu biba vyasigaye. Hanyuma rero bishitse mu rura rukuru, ibitaba vyakiriwe mw'ivyo bihimba bindi, no kuvuga ngo biba biheze bica bisohoka, uba ari wa mucafu umubiri uba wamaze kwakira ivyo ukeneye, bishobora kuwubaka, bishobora gutuma ugira inguvu, bishobora gutuma n'akazi ka misi yose umuntu agakora ameze neza. Turumvise yuko hariho umwanya bisaba kugira ngo izo ngaburo
zigira ico zifashije mu mubiri w'umuntu n'izo twumvise zihita zikora uwo mwanya. Yego. None izo ngaburo umuntu iyo azironse yozifatira umwanya uwo ari wo wose canke hoba hariho amasaha meza yo kubifungura? Icyo naco ni ikibazo cane ciza abarundi bakwiriye kumenya, nuko urashobora kuba ufise imfungurwa nziza ariko bivanye n'umwanya uzifatiye ugasanga uzifashe mu mwanya umubiri utari uzikeneye. Aha turashobora gukoresha nk'ico bise principe RPP. Ni principe ivuga yuko iyo R ni mu gifaransa. Ni ukuvuga ngo mu gatondo umuntu akwiye gufungura nk'umwami. Ku meza yiwe hakaba hariko bya bintu biri kuba biri ku meza y'umwami, hakaba hariko byose umuntu agafungura, kuko umubiri niho uri kuritegura kuja mu bikorwa kugira ngo za nguvu ugiye gukoresha, namba uri mu biro, namba uri mwibarabara, namba uri kuraterura ibintu, uri umwubatsi, birasaba inguvu. Rero mu gatondo birakwiye ko umuntu afungura neza nk'umwami kugira ngo umubiri ushobore gukora akazi ufise inguvu zikwiye zo gukora. Kuko hariho abantu bagenda ku buzi batafunguye mu gatondo, ni hamwe saa 4 zitangura kugera agatangura kwayuza, ugasanga ariko ariyumvira byanka. Umunyeshure ari mu ishure, mwarimu akigisha hageze saa 5 agatangura kwigorora, biba vyavuye kuki yaje adafunguye kandi yari karakoresha inguvu, umubiri ugaca utangura gukora nabi kubera atafunguye. Rero ni byiza ko umuntu mu gatondo yofungura nk'umwami, saa 6 naho agafungura nk'umuganwa, prince. Urumva ni principe RPP. Ubwo rudome rwa kabiri P ni prince, no kuvuga n'umuganwa. Rero saa 6 naho birakwiriye ko umuntu afungura nk'umuganwa. Ameza y'umuganwa nayo aba ari ameza meza cane, ariko ivyankenerwa umugabo urumva ntiyomera nka ya mbere y'umwami. Ku mwami haba hariko byose, ariko nka saa 6 urashobora kucukura ko bimwe ku byo wari wafunguye mu gatondo, kugira ngo ntusange waje gufungura nk'uko wari wafunguye mu gatondo, kandi saa 6 umuntu akora ibikorwa bigereranye atari nko mu gatondo. Rero ni byiza ko umuntu afungura naho agafungura mugabo hakaca hagira bimwe akurako kugira ngo agume yubahiriza ya principe. Mwijoro naho ariho benshi dukunda gukorera amakosa. Ubwo rudome rwa gatatu ni pauvre, pauvre. No kuvuga ngo umuntu mwijoro akwiye gufungura nk'umukene. Umukene nawe afungura akantu kamwe swate, arafungura nk'umukate n'icayi akacaja kwijyamira, canka agafungura imboga akacaja kwiruhukira, canka akinywera nk'amata akajaja kwiruhukira. No kuvuga ngo mwijoro ntibikenewe ko umuntu arinda gufungura bya bintu byose ngo yuzuze inda, kuko ibihimba byinshi biba biruhutse. Inguvu umubiri wasaba wiyumvira ntuburi kuriyumvira ubusinziriye, izo urumva ntizisubira gukora. Inguvu umuntu atakaza kugira ngo ashobore guhagarara guma hagaze, kuko servo nayo ubwonko nabwo hariho inguvu bisaba kugira ngo bukore. Ibyo byose buba bwagabanije kuko ntuburi kuriyumvira uburyamye. Ibihimba byinshi biba biruhutse, ntaco biba biriko birasaba kugira ngo bibandanye bibaho neza canke bikora neza. Rero ni byiza ko umuntu aca afungura utuntu dukeya, kuko murumva n'ibihimba biba biruhutse. Rero iyo bicumuye ko ukacuza gufungura byinshi, urumva yuko bya bintu wafunguye ataco biza gukora, ahubwo haza kugera mwijoro kubera wafunguye byinshi, wujujinda umubiri uri kurasaba byinshi kugira ngo ukore, bica kwa kundi nabereka kuri appareil digestif, bivuye muri estoma biraza bishitse muri intestin grêle bikaca byigumirayo, bishoboye kuvayo bica bishikira mu rurarukuru. Ururarukuru nago kubera rukubwira ati none uwe wafunguye ibintu umubiri nturi kurabinsaba bigende gute. Niho benshi ucubona baziduka batumvye inda, ugasanga bavyukanye amangati n'ibindi bintu nyene bitameze neza, akaca yirirwa ameze nabi kubera atubahirije umwanya mwiza wo gufungura. Aha rero turashobora gukoresha piramide itwereka imigwi y'imfungurwa
uko umuntu akwiye kuyikurikiza ku rugezo ku munsi uko bitegekanijwe ko umuntu yofungura. Ku bwa mbere birakwiye murabona ijya piramide aha hanini ni ibinyobwa, amazi. Umuntu amazi n'ubuzima 80% y'ibigize umuntu na amazi. Rero birakwiye ko umuntu anywa amazi ari hagati y'ilitiro 1.5 n'amalitiro 2 umuntu akuze. Ubwa kabiri murabona yuko ari céréales et dérivés, no kuvuga ni binyantete birakwiye ku isahani y'umuntu. Ijya piramide yerekana ingene isahani y'umuntu ikwiriye kubakwa kugira ngo abe ari isahani ikwiriye. No kuvuga ngo amazi menshi ugacukurikizako ntanga nguvu nyinshi, binyantete byinshi. Ubwa gatatu ukaca ufungura imboga n'ivyamwa. Umubiri urakeneye cyane imboga n'ivyamwa. Iyo abantu bamwe batavyitwararitse nk'abana tuca tubibona cyane baca bagwara za kwashi, kandi bakagwara marazme n'izindi ngwara nyene zo kudafungura neza, amaraso agakama. Kubera iki? Umuntu ntiyafunguye vya vyamwa n'imboga, kuko vyovyo nubwo wofungura ivyo bindi binyantete kugira ngo umubiri uvyakire hariho ibyunyunyu biza gusabwa kugira ngo umubiri ushobore kuvyakira na vya bindi vya mbere wafunguye. Rero iyo utabifunguye uca usanga wagize ingorane. Ubugira kane amata n'ibiyakomokamwo birakwiye ko umuntu abifungura kuko birimwo intungamubiri nyinshi na cane ivyubaka umubiri. Murabona ni piramide bigenda bisumbasumbana bigenda biba bike. Urabona nk'ubu dushitse ku nyama n'amagi, urabona yuko umuntu akwiriye kubifungura ku rugezo rukeya kugira ngo ntagware ingwara zituruka ku gufungura ibintu byinshi. Murabona hejuru y'inyama hariko ibinyamavuta, matière grasse. Ibyo navyo kandi murabona yuko umuntu akwiriye kubigira bikeya kugira ngo ntahavure n'ubundi aja mu ngwara zimwe zo kurenza gufungura. Ubwa nyuma murabona yuko ari reglicide. Ibi cane ni les produits sucrés, ni ibintu bisosa nka zijya fanta, zijya amaji tunywa ava mu nganda zitandukanye. Ni umuntu ashobora kubifungura canke akanavyihoza. Ajya amasukari ya sosumo umuntu ashobora kubifungura rimwe canke akanavyihoza. Murabona yuko arico kintu umuntu akwiriye guhereza gufungura utuntu dukeya cane kugira ngo ntashobore kurenza urugezo rw'ibisabwa. Ni nk'iyo sahani rero umuntu ashobora gukorerako ushaka gufungura neza. Ivyo byose ibyo babiri ku isahani rero umuntu agomba gufungura. Ego ni ibintu biba biri ku isahani. Je urumva nk'amazi ntabari ku isahani mugabo ukaba uyafise ku meza. Ego ari ivyo byose kugira ngo indya ibe yuzuye urashobora gukoresha iyo piramide uca usanga wafunguye neza cyane. Ego turavyumvise byinshi kuvyerekeye no gufungura neza. None mwotubwira ingaruka nziza zijanye no gufata izo ngaburo canke ingaruka mbi iyo umuntu atabifashe? Egome ico ni ikintu ciza cane kukimenya, kubera ingwara nyinshi n'amakosa agenda arakorwa mu gufungura. Ingwara nyinshi ugasanga umuntu arafunguye ibimuzanira ingorane, arashobora kurenza canke agafungura bikeya. Rero duhereye mu ngorane, umuntu atafunguye ngo afungure ivyo umubiri ukeneye arashobora kugira ingorane, arakama amaraso. Ari umuvyeyi yibungenze arashobora kuvyara umwana adakwije ibiro, canke akavyara umwana atageze, canke akavyara umwana afise ubumuga. Ivyo rero birakwiriye ko umuntu yovyitondera ivyo gufungura, kuko ufunguye ntukwiza ugafungura nabi amagara arashobora guhutara. Amagara ahutaye rero umuryango uca wama mu bukene, igihugu gica gitera gisubira inyuma. Izo zose ni ingaruka mbi umuntu ashobora kugira iyo atafunguye neza.
hama akamaro nako ko gufungura neza umuntu agira amagara meza umubiri ucuronka bimwe ukoresha uri kurigwanira umubiri ukiyubaka cane cane nko kubana hoho biraboneka cane umwana iyo yitaweho mu myaka 2 ya mbere yo kubaho no kuvuga ajya amezi 9 n'iyindi myaka 2 ni periode abigisha ivyo gufungura bise ngo ni fenêtre d'opportunité mu gifaransa ariko mu kirundi turashobora kuvuga yuko ari ikiringo umuntu ashobora kwiyubara cane kugira ngo umwana ntagire ingorane kuko umwana adafunguye neza mu ico kiringo bica biguma bimukurikirana ubuzima bwiwe bwose atashoboye gufungura neza mu ico gihe naho woca umukura mu Burundi ukamutwara kumwigisha muri Amerika i Harvard igira ngo niyo kaminuza tuzi yigisha neza ntashobora kumenya ubwenge nk'umwana yafunguye neza ivyo kandi iyo ufunguye neza uragira amagara meza nyene biragaragara kuko umubiri ubukomeye umuntu acaguma afise itoto n'ibikorwa bica bigenda neza muravyumva tugarutse ku ngaruka mbi zo gufungura nabi ushobora gufungura ntukwize canke ugafungura ibirenze iyo ufunguye rero byose biri mu mugwi wo gufungura nabi kuko urengeje naho ni nabi ushobora kugwara nka za diabeti murazibona mu bitaro ni nyinshi ingwara z'imitima zijya zose za gute ivyo bigwara byose biva kuko umuntu wafunguye neza ugira amagara meza wafunguye nabi naho ni ngorane murakoze ego mu gusozera iki kiganiro cacu hari akamo motera abantu bariko baradukurikirana kuvyerekeye uko gufungura neza n'igiki bokora kwijukira iki n'igiki bohindura mu mibereho yabo aho ndashobora gukoresha akamo nogatera cane nkoresheje imigani itata abarundi ubwabo biciriye hari imigani umugani wa mbere uvuga ngo uwutamiye ntatamure aba yaratamitswe uwa kabiri uravuga ngo hakora mu nda uwa gatatu uravuga ngo ubwiza busha mu kanwa ivyo byose n'imigani yerekana ukuntu ifungurwa ari ikintu umuntu akwiye guha agaciro mu buzima bwiwe bwa misi yose kuko abandi bahinga nabo mu vy'ingaburo bavuze ngo turi ico twafunguye ni ukuvuga ngo we wafunguye neza ugira amagara meza wafunguye nabi naho ugira amagara atameze neza ni ukuvuga ngo rero akamonotera abantu bariko baratwumviriza nuko bogaba cane mu gufungura ntibarenze kandi ntibafungure bikeya ngo bibakwegere mu ngwara na cane kamagara ari amazi aseseka ntibayore murakoze cyane ego bakunzi ba Rwose TV naha ikiganiro cacu ca Santé Focus kigarukiye tukaba tubashimiye mu kudukurikirana tukaba dushimiye n'umutumire wacu murakoze cyane ego nanje ndabashimiye